Haleluya. Pasika nziza mwese. Imana habikiwe ko dukaye kuri uyu munsi. Nanje ni iteka gusubira guhura namwe kubw'ijambo ry'Imana. Nagomba tudatevye tugende hariya mu cete cyandikiwe Abakorinto igice ca cete cyambe cyandikiwe Abakorinto igice ca 15. Icete cyambe cyandikiwe Abakorinto igice ca 15. Dorera ku murongo wa mbere guca ku murongo wa 22. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icete cyambe cyandikiwe Abakorinto igice cyambe cya 15. Umurongo wa mbere kumanuka ku murongo wa 22. Amajambo ngiye kuganira aratubwira ngo ni ikibanza kizuka mu butumwa bwiza. Haleluya. Ikibanza kizuka cyo kuzuka mu butumwa bwiza. La place de la résurrection dans l'évangile. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umurongo wa mbere tubwira ngo bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ntayo irakomeye. Kandi mugakizwa nabwo asangwa mukibufashe nkuko nawe babwiye shit mwoba mwizereye ubusa. Gatatu, kuko nabanje kubashikiza icyo nanje nahawe yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko ibyanditswe bigirane bivuga. Kane, agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nkuko ibyanditswe byongera bikagirane bikavuga. Gatanu, akiyereka Kefa, akiyereka bamwe 12, akongera akiyereka hamwe bene data basaga amajana ngahe? Amajana 5. Muri abo abenshi baracyariho n'ubu ariko bamwe barisinziriye mu yandi majambo baramaze kwitaba Imana. Umurongo w'indwi, maze yereka Yakobo hanyuma yereka intumwa zose. 8, hanyuma ya bose nanje ni Paulo avuga aranyereka ndi nk'umwana w'icenda. Umurongo w'icenda, mbere jewe ndi nyuma y'izindi ntumwa zose sinkwiye no kwitwa intumwa kuko nahamye ishengero ry'Imana. Ni ubuntu bw'Imana yagiriwe. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa. Ariko natamye kurusha bose, ariko si jewe yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. Haleluya. 11, nuko ari jewe arabo ivyo nivyo tubabarira namwe ivyo mwizeye. Ariko ko Kristo avugwa ko yazutse mu bapfuye, bamwe muri bwebwe bavuga bate yuko atakuzuka kubaho. Kibazo kiragarutse. Asangwa atawuzuka na Kristo ntarakazuka. Asangwa atawuzuka na Kristo ntarakazuka. Kandi asangwa Kristo atazutse, ivyo twigisha byose nuburofa. Nivyo busa mirevamo ni yugare. Nukwizera kwanyu nukubusa ntimuzogaruke. 15, natwe twoba tubonetse ko turabashingira intahe kinyoma canke amanyanga mwijambo rya kino gihe. Kuko twayishingira intahe yuko Yesu yazuye Kristo, yuko yazuye Kristo, uwo itazuye namba natwe twoba tubonetse ko turabashingira intahe Imana intahe kinyoma. Kuko twayishinga intahe yuko yazuye Kristo, uwo itazuye namba bapfuye batazuka. 16, asangwa bapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka. 17, ariko asangwa Kristo atazutse, ukwizera kwanyu nukubusa muracari mu byaha yanyu. 18, kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziririye muri Kristo barayogeye. Asangwa muri ubugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo turusha abandi bose kuba abantu bameze gute? Abagowe. 20, ariko noneho Kristo yazutse mu bapfuye niwe yashurije abasinziriye. Haleluya. Kuko nk'uko urupfu rwazanye n'umuntu umwe sokuru wacu Adamu, n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanye n'uwundi muntu bita Yesu Kristo. Hanyuma avuga gute?
nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo Yesu bose bazohindurwa bazima muri Kristo Yesu. Haleluya. Bene data, iyo mvuze ngo Pasika nziza, sivuze ngo nzoronka inyama, sivuze ngo ronka ibyankenerwa byose byo kuba hano ku isi. Ivyo Imana yasingene igendera bikora ku muntu wari wese bivanye n'icyo yamwandikiye. Mugo mvuze ngo Pasika nziza, ndavuze ico gice cyo muri Bibiliya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ikorino ni ishengero ryabaye nk'uko Minerva iriho. Hari habwi ubutumwa bwiza nk'uko twabubwiye twaturi mu ishengero. Mugabo kandi hari ikibazo cyuko hamare abantu bama bazi inyuma, baje konona ibyo abantu bizera, baje konona gusenga kwabo, baje konona ingeso zabo kugira ngo basubize mu byo bahoze mu byitwa ivyaha no kwihenda mu byizegwa. Ariko Imana ishime ko yamahagurukije intumwa n'abandi bantu babizigirwa bashyira imbere ubwami bw'Imana, batajya amanyanga, abantu bakunda Imana, bakama ariko barondera ingene ishengero ryosubira guhagarara neza mu gusenga kwiza, mu ngeso nziza no mu kwizera kuzima. Hari igihe Pawulo tutabona na jewe antera ikigongo. Uriko urasoma kino cete cy'Abikorino, niyo ubona ibintu yahahuriye na ivyete bindi byerekana ingone zane mu mashengero, ningene agenda azana inyishu nziza. Ikorino ho ntibategwa n'inyigisho z'ibinyoma gusa, ariko ntibanamwemera. Yumvira umuntu akwangira kandi baramubatije, ti wewe uri umunyamanyanga, urondera amahera muri twebwe, kwanza nturi n'intumwa wewe, bijyana watubwiye sivyo. Ukavyumva uri kure, wagiye mu kindi kibanza, uzi ngo hari ahantu hasigaye ubuzima butomoye mu ishengero, abantu bapanze neza mu ngeso, basenga neza, ukumva ivyete bindi kugira ati umviriza, hamwe ishengero biti Korino wamara amezi canke imyaka, ibintu bihabera ntibigira n'izina twakoresha mu kubivuga. Ariko yarashishikaye nkuko natwe gushishikara iyo ibintu bigoranye. Iyo Satani ateye dukwiye gushishikara, iyo habaye amata dukwiye gushishikara, iyo habaye ikintu kibi mw'ishengero dukwiye gushishikara, kuko Satani ntarihana kandi nta option, nta kajyo ko kwihana zo kwigera aronka, kiretse ko turindiriye ko bamushirako menot ataterwa hehe mwitaniro rya kumuriro. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi amahanga menshi tutavuze yose, turi mu munsi twibuka ko Yesu ataheze mumva. Niko indirimbo zatubwiye kandi n'ukuri bene data, Yesu yarahambwe ariko niheze mumva, nk'uko abandi tukibandiye ko bazozuka nimba bari barizeye. Ariko Yesu yamaze amasaha ngahe? Iminsi 3. Arazuka, azukana intsinzi ku rupfu na kuzimu, azukana intsinzi. Ariyo nifuza ngo iyo mvuga ngo Pasika nziza aba ari byo wakira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo tuvuze rero ngo ikibanza cyo kuzuka mu butumwa bwiza, nuko umuntu wese ari muri Kristo hari inkuru yumvise, hari ibintu byamujemwo, byamusanze aho yiga, bimusanga ahakorera, bimusanga ahantu agendera, bimusanga ahantu atekereje. Iyo nkuru yaraje ivuye mu ijuru, irungikanwa umuntu uzi, aragusanga ntabwo ati ubwame na mbere haragicaha mu isi. Icya kabiri, icyo cyaha cyatandukanye umuntu n'Imana. Icya gatatu, Imana bitewe n'urukundo yagiye gucungura bayivuyeko. Icya kane, hasabwa kwihana kandi kwizera kugira ngo wakire icyo Imana yakoze. Icya gatanu, nuko ari amasezerano y'abakiriye icyo Yesu yakoze ku musaraba. Niyo nkuru abantu b'abanyabinyoma, intumwa z'ibinyoma zamazigenagena ziracishamo akarongo ku gace kamwe kamwe. Niko n'uyu munsi izuka rigenda ryirengagizwa cyane mu gusenga kwacu, mu kuntu dukora ibintu, mu kuntu twigenza, tugasiga turondera Imana gusa nkaho yoba ari Imana izodutwara mu ijuru. Ariko yo itubwira ngo imbere ko ndabatwara banza mwigenze nk'abazuke, kuko na Yesu imva ntiyugure ngo acagenda mu ijuru. Ntiyaciye agenda, yamaze iminsi ingahe 40 agenda tibambone igahe bazavanye igihume. Ngenda ahantu hose umuntu wese afije abaze, ngende nk'uyihoreze kivoka, ibi byose ndabikure hama ngende hageze. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo tumavuga rero amajambo akomeye ngo hari icyo nahawe kandi nahawe ubwa mbere, kibisa agaciro ka mbere, nifuza gusubira kubibutsa n'abazi igihe narakibashikirije
kiza imbere y'ibindi nikizuka mu butumwa bwiza. Mbega utoneza niki? Raba ngena shibikira ku murongo wa 3 n'uwa 4. Umurongo wa 3 n'uwa 4 niyo nkura amajambo ngo mbega aho twiyumviye dusubire twibukanye amajambo atari maremare cyane. Mbega ubutumwa bwiza niki? Gatatu batubwira gute? Ku murongo wa 3 batubwira ngo kuko nabanje kubashikiriza ico nahawe. Yuko kimezo icyo yahawe nuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu kuko ibyanditse bivuga. Hari inkuru twe tuvukira muri no bihugu usanga ubutumwa bwaravuze igihe kirekire, hari igihe ibintu biza bigaca mu guti bikaca birenganira. Iyo tuvuze ngo Yesu yarapfuye umenga n'umuntu bafatiye mu ntangwa baramuniga. Ntibamunize. Ntibamufatiye mu makosa hamwe utugane burakora baramwica. Ntibamuha igihano cyo guhera cyangwa igihano cyo kunyongwa. Yazize ivyi wanje nawe. Abitewe n'urukundo gukunda mu gihe twe tugwiza imanza kubakoze ibyaha we yagwije ubuntu kuba tabikoze. Sivyo gusa ntiyavuze ati reka ngerageze niyo byanka ndakubita. Ndamugerageze. Yaragerageje mu isaro rya kera ryose ni kugereza ku muntu mugo kwari ukugira mugondoze yuko yokwemera ko Imana ari yo mukiza. Iyo tubonye ngene Israeli igihugu cy'Imana kigenza nabi kandi kanagihana ntigihana kugira ngo yerekane ngo ngenda giherengeteze. Igihano gira yerekana ugoroka kwayo yongera igitumire mu mukiza zoza mu myaka iri kuza. Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Je murambona iyo umuntu abeshewe niyo nabonye abantu duhuriye mu ntege nke. Umuntu abeshewe byonyene n'ubutungane butarakora yumvisha vuginshi. Kandi barisigura iryo shapo. Ariko Yesu ntiyabeshewe gusa bararayimushize ko n'ubutungane bw'abaroma burakora nubwo ibijyango burakora nubwo amadini burakora baramubamba umwana w'Imana. Umwe yovuga isi gahindukira uko ishatse aremera arakubitwa n'umusoda w'umuroma arakubitwa n'umuntu w'umunyabyaha yacumuye ko aremera arabyemera kuko byanavugika ngo ugiye ku giti ubuvumwe yakize kivume ugaducika abatonzi b'ubugingo. Nama nibaje ingene urupfu rwa Yesu rutabaye urupfu rwa aside kuko aside hegeye cyabukebuke umuntu agapfa yiheye umenga ni mwitiro. Ntibamuteye urushinge rumwe rutwara umwanya mutoya. Yapfuye urupfu rubandanya ruri mu muruho rurimo gukwitwa y'amajambo mabi gucurirwa rurimo gucumitwa icumu rurimo kwikora umusaraba gutemba kuvyuka kubandanya gusuzugurwa kwambika ubusa. Benshi bari kubivamwo niyo babihaye ntumbero ariko ntigiza bivamwo. Benshi bagerageje bibuka ubushobozi bafise ariko Yesu agerageje ntiyumvise ubushobozi yumvira ukunda afise. Iyo tuvuga ngo yapfiriye ibyaha byacu ntitubone urupfu gusa tubone intumbero iri mu rupfu nyene tubone umutima uri mu rupfu n'urupfu rw'urukundo. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi Pasika tuvugire ngo jewe narakunzwe kuko mu gihe cyo kuvumwa mu gihe cyo guhanwa hari uwajarandondeza urukundo rwiwe ni Imana yanje ubwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amaze gupfa ntibyari birangiye yateza kugenda ahantu hari biro bikuru byonora ingeso z'abantu ari mu kuzimu. Iyapfa bikarangira ngaho ntitwaduhimbaza Imana mu kuzuka kwayo ntiyari kuba yarazutse. Niyo bihera mu gupfa gusa tuba twari kuguma uko twari tumeze. Ni nacyo cyari kirononekara Korinto. Nicyo tima cyegena mu kuzimu. Abandi baherayo kuko bapfuye abanyabyaha cyaje banira kuzoza Yesu kubazura. Wewe yagiye kwambura ububasha Satani ubwo yatubohesha arabumwaka ngo acaramutetereza hibonekeza ngo aramushorera kuri place publique mu kibanza cy'amakoraniro kigaragara kugira ngo uwo musaraba utsirishe Satani abera bahabwe intsinzi gucaha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kumara Yesu iminsi 3 mu kuzimu kwari kugira ngo agende adesarme agende yakubasha umugwana Satani n'abadayimoni we bose amumara ubasha bwose atasubira ze muri twebwe aduha intsinzi yaronkeje n'umusaraba wiwe. Yapfiriye ibyaha byacu kandi yarazutse. Mvuze ngo Pasika nziza nagomba gusubira wibuke ingene wakundiwe mu Mana ingene wahawe intsinzi gucaha n'ubwami bw'umwiza.
Imana ihabwa icyubahiro. Izina ni rya rindi, aho ukora ni hahandi, ibibazo ufite ni bya bindi, ariko indani mu mpemu hari ubutunzi wakira muri Pasika mu izina rya Yesu. Yapfira ibyaha byacu. Ubutumwa bwiza bwa Korinto bwase no kuri twebwe ni ubutubwira ngo yarapfuye azira ibyacu kandi turayimuhereza, kandi ko yazutse ducika abazima natwe muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo gituma bene data, ikintu cya mbere umuntu akwiye kuma aha agaciro mu mutima wiwe ni ikintu bita ubutumwa bwiza. Relation, imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana yubakiye ku butumwa bwiza yumvise. Nicyo gituma Satani akwibye, ntakwiba amahera, akwiba ubutumwa wakiriye canke wagire wakire. Kandi amaze gukwiba ubutumwa wakiriye, aca kwiba n'ubwoko bwiza bw'amasengesho. Cyusenga nabi. Kandi umaze gusenga nabi, ucugira imigenderanire mibi n'Imana yawe, ucutakarira mu isi. Ntuzi icyo wizera, ntuzi ingene usenga, ntusubira no kwigenza neza hano mu isi. Ucutangura gusubira muri ya migani y'ikirundi. Yoba angaye. Aho kwiyumvira ijambo ry'Imana rivuga, wiyumvira icyo umushaha wawe uvuga, wiyumvira icyo kamere yawe ivuga. Ariko abera bamatanye n'ubutumwa bwiza, batabutaye, babuhagazemo, bobo bama biyumvira icyo bubwiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Rero hano kuri 3 kuri 4 ndabona Bibiliya igomba gushimikira ngo yapfiriye ibyaha byacu ngo tubiharigwe, kandi yagiye mu kuzimu yongera avayo kugira ngo aduhe intsinzi ku cyaha no ku bwami bw'umwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Bene data, Pasika nziza rero. Mina on peut se comprendre. Turashaka gutahurana Pasika nziza mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuri wa mbere kuca kwa kane umurongo wa mbere no wa kabiri acavuga n'amajambo atubwira ngo ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye namwe mukabwakira. Ariko arasigna yuko ntibikenewe gusa kumvira, ntibikeneye kwicara ukanumvira, ntibikeneye gushira kuri megahertz y'iradio ukunda kumviriza, ntibikeneye kuraba ikinyamakuru cyabivuze ngo birangire ngo nabisomye gusa. Hariyo icyo ukora kidasaba ikiguzi kininiya, gisa kwirekura mu biganza by'Imana, kubwakira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Turafise ibakwe twagiriwe ryo kuba twarakiriye. Urafise n'ibakwe nawe ugendana ryo kuba wo kwakira. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo namwe mwarabwakiriye. Binyibutse ijambo rivuga ngo erega nimwatura n'akanwa kanyu mukabyivugira n'akanwa kiwanyu yuko Yesu kitari umwami, mukavuga ivuye indani umutima yuko mukeneye undi muntu aza kubaganza kiretse Satani na kamere yanyu, ngo mukaca mwizera yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye ngo muzokizwa. Bituma mu bintu shima mw'Imana nashobora gusanga navuze ngo Mana ngo ndagushima ko no mu Minevamu ni impfunyapfunya y'amajambo begeranije muri Bibiliya ntubisangayo. Mbwa igisangwa muri Bibiliya ni icyo ukora n'icyo ukiyika. Urihana kandi urizera, urarekura umutima wa Imana ikawuganza, Imana ikagira umwana wayo. Ibi nibyo byaduhinduye, nibyo byatwogeje, nibyo bituma tuvuga ngo Mana twaruhagiwe, nayo ubundi yawe tutuhagiwe nta hantu tosubira guca. Kera ntibatwakira, abana ababyeyi cyangwa abantu biba mu macuti babonye uje baca bicara muri sabo ntihagira akantu uterura. Ariko ubu niyo usanga konva yibagiye kurihisha urayamukurikiza, kubera waremeye undi mwami. Niyo umurongoza tubakubona nkemara kubona, niyo kusuzugurwa Imana z'agaciro kayo birakwiye. Bisigura ngo warihanye, nta cyaha ushaka, icyakazoza waricujije, icyakubu warahagaritse, icyakazi ubwira ngo ntaho duhuriye ndi umwana w'umucyo. Ibyizigiro byanjye nabyo nuko ari muri jewe tugendana kandi bizorangira tubanye, ndi muri fiançailles y'ukuri.
Imana yahabwa icyubahiro. Bene data, vous êtes des fiancés de l'Éternel. Muri abantu Imana yakunze, muri Kristo Yesu irakwa amaraso y'igiciro. Haleluya. Ega niyo majambo Imana twita kugira ahindura ibyumviro byacu, mbwe twiyita bagufi, barebare, abatize, abapanze, abadapanze, ibyo bituvemwo twiyita bako amaraso y'igiciro. Uyu munsi Pasika ikwiye gusubira kutwibutsa ngo turabageni b'Imana, turabageni b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Rero aravuga ati mwarabwakiriye kuko mwamenye ibanga ryo kubwakira, ni ukwihana kandi ni ukwizera. Haleluya. Hari ikindi acyongera ko avuga ngo muhagararamwo, mu yandi majambo murabandanya nabwo. Ega n'abantu batabandanya, hari igihe usanga tutakigira siporo ugasanga twavugaye n'abantu nka 5 6 tugende kiriri, ukubona ko bose biteguye neza na neza, turakwita siporo, nta guhagarara mpaka kwikoresha. Ugasanga wa mbere ntaze kuri bitari imite twahiye kuri Gardino. Ariko nyene ivyase niwe mobilisateur, niwe yabararitse. Mzee bandanya wa mugana niho wowe uratamye nta gisibya. Hari n'abantu bagira ishaka ku bintu bigitangura kuko biza umenga biraryoshe, umenga bisa amasezerano, ariko hazi kigerageza naco bari gisanzwe, asanga abantu bumenga bogira nte bobivamo. Ubutumwa bwiza ntiburyoshe, burakangura gusa. Kandi bisi ikintu bubwiriza, bubwira guheba ibyo wahozemwo, ibyo waronkeyemo amahera, ibyo waronseremo mu bagenzi bawe, ahantu bagushimye, ibiryohera umubiri wawe, ugasanga byose ngo hagarika kubw'ikibirenge cyitwa ubugingo budashira. Ariko mu nyuma haraza ibindi bintu bikugerageza bigomba yuko bivamwo. Nicyo gituma hari abantu baheba ibintu ngo nukuri ngo numvise ngo bakizo ngo babona ibintu by'ibirofa. Jere kwita umuntu w'ikirofa vraiment nukuri nanjye ndafite agateka kangenga ngomba nje hagati na hagati. Ndi mu bakizwa asubwa ati Yesu ashimwe. Mugabo ndi mu bantu nyene bajya abantu ngomba ko batansuzugura, dogati en fait je ndakunda kuhaja vraiment ça va. Ndakunda kuhaja, hari abagenzi twiganye, mugari genje ndagenda hajya na hajya. Ntashobora kwemanga kuko yarabitukiwe. Jewe niga muri gihe nakizwa narabuza aho mpagara kubera ko nari bisumugwi nitwa ko ndongoye mugabo kubera kwemerwa no kubamobiliza byekeye ikirori. Ngijijwe baca baranyikurako ndi muri vese mu wa kabiri. Ncasigara njabwira pause muri quartier. Ahantu kuri container niho natoraga citro kuko nta jambo nari ngifise mu wanje. Ngize ndaduga muri barko babansabye ngo he wa mutipe yakizwa kubera umukobwa. Nanje nuzi ubugingo budashira. Nuzu yishimwe ko nahari ibyaha. Mugabo bavuga ngo yakije kubera umukobwa. Mugabo rero je ndabatahura. Uwo nyene banshirako niba cyava mu monepuze. Hari ibintu Imana yakoze ukamenga ibyo abapagani ngo muzavyerezo. Ngo nukuri byarahuriranye n'Imana nkije mu wundi buryo. Reka ndakivugira hagaragara. Sinde nakije kubera we, mugabo byarahuriranye. Sindabisigura naje ngo bisigure Imana mupaga. None wewe wakijijwe yari umugenzi wawe, hama Imana kikurongora kugenda hasanzwe asengera. Wowe siku umupagana akavyemera. Nibikunda. Narasiguye yashirapfa. Nyasigura muri pause agataha ahantu rero sindahava, reka je nagenda muri quartier kugira pause. Cenza mese yinjiye. Ijambo bari kwasa paganura rya uremera ukajakwa. Ukari kurihabwa mu isi y'imhemu. Ego. Ariko kubivamwo ntibikwiye kuza mu byumviro byacu, ahubwo kubigumamwo bituma tugenda duhinguka neza. Kubiguma bisigura ngo tugenda twinjira no muri masezerano, dutegura kuba abantu bakomeye imiryango mu gihugu no mu mashiramwe atandukanye kuko tuba twaraciye mu ifuru y'ubutumwa bwiza. Burya ikazobona isi gukunze uzutahana ikibazo, ukoza abantu bose bakwemera uzugira ikibazo. Ahubwo bitubwira ngo nisi yagukunda izo bikunze niyo yagukunze bikunze icyayi. Ni byiza ko twerekana duhagaze.
bidasigura amanyama aratandukanye no kumenya aho duhagaze. Aho duhagaze tuhagwa n'ijambo ry'Imana, ntitwahagarikwa no gusuzugura abantu cyangwa kubiyemera ko. Vuga ikintu cyawe ingene kimeze, vuga aho kuri position ufashe, hama wubaha abantu bose, hamutekana muyikorere. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo mwarabwakiriye mugabo kandi mubuhagazemo bene data ntitubivemo kuko birabandanya. L'histoire continue ni à suivre, birabandanya gushika isegonda ya nyuma yo kubaho ku isi. Imana ihabwe icyubahiro. Kubera turamaze kujya ku mugisha wa mpemu yera, turamaze kujya ku bugingo. Hari ibyo twakuze tujya dushira muri estoma, hari n'imitwe na turaronka mu ijambo ry'Imana dushira mu mpemu. Tubona iby'impemu bisuma ibyo muri estoma. Birakenewe byose, mugabe kiruta ikindi ni icy'ubugingo. Ntibadutahure, dutekane dusenge twihangana. Icyaha kije wacahawe, hari icyo wagira umpitanitse mugabo kandi hari icyo Yesu yampaye kera utaraza. Umukristo wa ukuri arahitamwo akagira Satani ahagaze. Satani wikura mpendo meje abagenzi banje, mugana agenda kugira ikintu kimwe, Yesu yarankoye, woheza kunkoresha icyaha ukongera ukamaramaza. Akimana yongera ikampa ubugingo budashira, ikagenda impakwezwa nawe, kagenda bamuzima. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo mukabuhagararamo kubera iki? Muracaburimo naho hari abantu bakora muri mwebwe babonona mu byo mwiyumvira. Mwaragwanye intambara, cyo tuma ndabandika icete ngo ndabatera intege. Imana ihabwe icyubahiro. Naye ndabatera intege bene data. Haleluya. Tubananye mu mwami. Haleluya. Ibibazo byoza, ingwara zoza, ubukene bwoza, umwami wacu ntiyavuye ku ngoma. Aracabana yakudufasha mu bitogora byose. Tubandaye mu butumwa bwiza yadushikirije. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ni kenshi usanga abakize twimvira ngo none nzoja mwijuru. Icyo kibazo kirakwiye kubazwa, mugabo si cyo kibazo cyonye gikwiye kubaza ubuzima bwacu bw'impemu. Abatarondera kugaragara mu Imana bakiyano ku isi, bo bikibazo kiba hanze ni nzogenda cyangwa sinzogenda. Kaho umenga naho byo yokwigenza uko ashatse ngaha, hama kabazogenda webyo bayimuhagije. Agakiza turimo karafise ibice bibiri. Igice kimwe ni ubucuti tugiranira n'Imana. Igice kimwe kindi ni cy'amategeko, ni dimension légale du salut. Ibyo nabyo Imana ibiguha kuko wakijijwe. Iguha ikizotuma utsinda, iguha kwakira imbabazi Imana ikwihereye ubwayo. Mugabe izo mbabazi sizukwiye kwa murondera cyane kuzogenda mu ijuru, hano ku isi usanzwe ubayeho gute? Ababihagaramo rero barondera Imana ku munsi kugira bagire ubucuti, ubwo bucuti bubashoze kurengera iby'isi propoza. Ubwo bucuti bagira n'Imana ube kurengera iby'isi gendira baha. Nicyo gituma ubugingo nibwo butunzi bwa mbere bw'umukristo. Kandi ubugingo bwa mbere nibugaragara mu kuzoja mu ijuru, bubanza kugaragarira mu bucuti tugiranira n'iyo Mana ku munsi. Abantu batabitaye rero ku munsi n'abagenzi ba Yesu. Ku munsi barasenga, ariko si bande basenga gusa kugira babwire ibyo bakeneye gusa Imana, kubyo nta utabikora n'umufumo arabikora. Niba bandi bire kurira mu biganza byayo ngo ibakoreshe byiza yabaremeye. Abo nibo batabivuyemo. Kubivamo mu nyumve neza, sibwo ngo Yesu sinagukeneye. Ibyo ntawe ubivuga. Kubivamo ni kubaho ubuzima Imana idakontrola, Imana itaganza, Imana itarimo, Imana itarimo ngo by'ukuri aba ariyo yitirirwa ubuzima bw'umuntu. Nimba ibyo Imana itubwira ngo nabambanywe na Kristo yamarasije, hariho nde? Ubundi aravuga ngo le christianisme c'est quand Christ remplace le moi. Ubuzima bw'ubukristo ni Yesu yagusubiriye, yabukubise hasi agasigara bagaragara muri wewe. Abo n'abatabivuyemo. Kubivamo si gusohoka mu ishengero. Kubivamo ni kubona ko Yesu menga
yo wasamedi canke dimanche mu gatondo, ariko rendi a vendredi ni jewe mwami. Iryo ni kosa. Tuba turiko turagirira kure y'umwami mu gihe Imana yifuza ko tugira ubucuti, agasogonda kose, agasaha kose, n'ukuboko kwacu kose kwa misi yose. Imana ihabwe icyubahiro. Ikibanza kizuka mu butumwa bwiza. Ubutumwa twabubonye, turabonye yuko banabwakira kandi bagahamagarwa kubugaragariramwo. Ariko munyumvire kubera ku murongo wa 6 naho. 5. Kuno 5, sorry. 6 tubwira ngo akiyereka Kefa. Maze akiyereka mwe 12. Murongo kurikira akongera akiyerekera hamwe bene data basaga canke bageragera canke bababa amajana ngahe? Amajana 5. Muri aba benshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Maze yereka Yakobo, hanyuma yereka intumwa zose, murongo 8. Maze hanyuma ya bose nanje aragira ante, aranyereka ndi nk'umwana w'icenda. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi mirongo iratubwira ngo Yesu amaze kuzuka, hari ikintu abantu ubundi bakunda kwita ngo gutota. Muramucyumva? Ni imvugo y'Iburundi, sinzi ko aya ni mahanga bikora. Ni gushimira hamwe n'abagenzi n'inshuti yuko hari Imana yakoze. Rero Yesu Kristo yaciye afata ashiraho imigwi agenda ariyereka kugira ngo kuzuka kwiwe kubagaragarire. Yahereye kuri nde? Petero yamwihakanye kuko atarabibereye ko Yesu yomuharira. Ngomba ngene kumutranquiliza. Ambone jewe si wa undi karaziriringa, ndi wa undi buntu. Ndagiye ndamwiyereka kugira ngo ya majambo aguma mwagira banza muvemwo, nazutse icyatumye mpakana ndagikujeho umusaraba azora nshingira intahe. Nico gituma ubuzima bwacu bw'ubuzuke bukwiye no kugaragarira abatabibereye bacu. Mbega ni bana batabibereye? Nabaducumuye ko, nabaturenganije, nabatwivye, nabatwanka, nabatuvuga nabi, bajya bose batabibereye, nibo bakeneye kubona ko turi bazima muri Kristo Yesu. Mirevamo twarakubowe, twaraguhaza. Anzi. Genda handi ibyo batabizi. Twe twarashimye barakije ni sawa. Mubwo twe turashima ko dufise umwanya wawe mwinshi. Hari abandi hanze bakwita umuporoti, bikaba birangiye. Ariko umuporoti burya ni ijambo rigene gusigura. Mugabo ukwiye kwitwa umuzuke ngize nabiri yikubwira. Yesu atagenda kwande kwa Kefa, kwa Petero ngo amfite amajambo ndimo Samwe wambwiye, Samwe wavuga, si yandi wambwira. Ubundi je byo byose nenda byiteze nibisanzwe, ariko wewe banze umone nk'umuzuke. Banze wakira utekane, hama wakira icondi nico nakoze. Nguyu mugwi w'abatayibereye. Imana ya Petero atayibereye, hariho na Paulo batubwiye ngo yagiye kumwireka mu nyuma, we yamwiyeretse amaze no kuduga mu ijuru. Nawe ni ngo yahamiki ishengero. Yaciye afata wa undi ashigwa ku rutonde, umuntu wa mbere yicabera b'Imana, acara mwishurira, yongera mugira intumwa ku rugezo rungana na zazi nizagendana nawe atabibereye. Pasiki twibutsa izuka rya Yesu, naryo rituzura mu mitima, kandi ubuzuke bwacu bukwiye kuca bugenda kugaragarira abantu batabereye tugendana mu miryango n'ahandi hose. Nayo ubundi bibaye juste kwambara kugira ngo Pasika yagenze neza, ntacyo byo babimariye abantu batubonye tuza. Abatayibereye nibo ubuzima bw'ubuzuke bwatanguye kugaragarirako. Abakabiri nabahe wibaza? Batuye ku murongo wa 5 nyene ngo hanyuma 5 akiyerekana bamwe 12. Bandi bamutahura bari kumwe, mugabo ujya mu guvuze kubera iki? Ni kubera uje gushiraho umugwi w'abatwegereye. Burya gakiza
ntigakwiye kubibanga. Nawe ugerageza kuko kabibanga ni ukuri abantu babibonye. Nicyo gituma umuntu ari impande yawe niwe muntu wa mbere yateza kuba ari kararonka ivyamwa byakiza wakiriye. Yesu yacagenda hehe kuri bamwe 12 kugira ngo abiyereke basi tubazo babaze baponde mugabo baronka umwanya kugira ngo kubaza ibibazo. Reka hagiye waduponze tubadoha akajyo gushinga intara. Ako baduhinyura mu mpisho bakaduhanahana ku munwa tacho batubwiye. Bupfa baza akadusanga ahantu turi ku mashini y'akazi bakavuga amajambo hamukareka bakavuga yose ukajitangene byageze nk'intara. Uburonsa akajyo keza. Bamwe 12 nibo baronse ubwa kabiri intahi y'ikuzuka. Nkuko nawe abakwegereye bawe bakwiye kuba gushingira intahi y'ukuri muzima muri Kristo Yesu. Apana kwita uminevam, akapana kwita umuporoti. Wa Musamariyakazi amaze kuganira na Yesu akamubwira ibintu bikomeye byekeye yiwe. Yaciye agenda ahantu iwe mu gisagara cyiwe ati nimuze murabe umuntu yambwiye ivyanje. Ivyiwe yarabizi nabiwe bari babizi ariko yarabivuze. Barakeneye gutwumva. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Barakeneye gutwumva. Ariko kandi hari n'abandi bavuze ngo ku murongo wa gatandatu ngo hari abantu 500 Yesu nabone yiyeretse. Ngene baba haruye ntumbaze nizera Bibiliya. Mugabo ngo nabone yagize nte yarabiyeretse akongera kiyerekera hamwe bene data basaga 500 muri aba benshi baracari umwogenda mukababaza abana baramaze gusinzira. Bisigura ngo intahe yacu irakwiye kugaragarira abari bo bose. Apana mwishenge ko ari uco bamuzima. Niyo genda kurangura muri Somalia mu gihugu cyakure utwaye Imana sanze fisi Bujumbura. Naho ura n'umuntu munganye imyaka mwiganye umwe atazi ko havye inzoga. Nucu yinwa ngo nuko bakagusarisha. Nuko muherukana kere reka abantu badatakaza. Emera kubaze vyisi waratugokeye kweli waraduheze cyane. Hari ibintu byatse muri jewe mugabo 2014 narihanye kweli. Apana ya majambo yanje y'amanyanga n'ibindi byose nahagaritse sinzoga gusa yonyine nahagaritse n'ibindi byose nagize nte narahagaritse. Bajya duhuriye muri bus n'abatakuzi birashobora kubakora ko utanze intahe ku muntu w'umukecuru yabuze aho yicara ukiri muto wewe. Uyu utazi izina urashaka kumuganiza ivy'Imana nawe urarambwiye igihugu cyawe gitumbere ntanahamenye mubwira ivya Yesu. Abari bo bose baradukeneye ntidukeneye n'abatuzi gusa cyangwa abagenzi bacu n'abari bo bose baradukeneye. Nicyo tubamubona Imana yamyagurutsa abantu ba missionnaire bakaviwa bakagenda handi hantu bakamara umwaka biga ururimi bagomba kubabwira ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Abari bo bose aradukeneye. Cyo tuma bitubwira ngo bene data ngo ntiyagire uhohogwa kuba umwicaye muri bene data mu bantu. Okane ngo mugire ingeso nziza mu mahanga kuko ngo naho basanze batabemera babavuga nabi ngo baze bashima Imana umunsi Imana izobagendera. Nagenda abwire yuko bugisi irafise amakamera idushirako. Irafise ibintu bituraba. Ibyo bintu bituraba rero ntumenye icyo byafashe ntumenya n'icyo bagukeneyeko. Siko navuga ituma tubona ko ry'amakuru cyangwa ubuhinga bwa none. Ndiko mvuga imigende hagati y'abantu. Buje kigenda muri seminaire abantu babanze kubona. Bazi ko waje serukira abakizwa bacatana kuraba. Ariko nuziko bakora kuraba. Bibaza ngo ntakuneza umwe barakuba. Nico gituma ukwiye kwa muziko uteza kugira intahe no muri dushe no muri saro no mu kazi no muri Tanzania no mu Buganda no muri Somalia ahantu hose uhashikana Imana yawe. Imana yabicyubahiro. Ubuzima bw'ubuzuke si ubuzima bw'ibanga. N'ubuzima bugaragarira mu kuntu baho kandi ubaye mu bice ahantu hose watwara ukumeze gushasha waronkeye muri Kristo Yesu. Imana yabicyubahiro. Haleluya. Abanyuma nabo baratwengeje. Ngo yaciye agenda yiyereka Yakobo bavukana kubera imiryango y'igidupinga.
abajyango Yakobo ndakeneye mbaze byose tugenda gusigura n'ubundi muntu yoga ibyo abaza amumbaze. Yaciye agenda kwiyereka Yakobo bavukana kugira ngo umuryango habwe akaryo ko kubona ibyiza Imana ikera akora muri Yesu. Bibiri tubwira mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 16 umurongo wa 15. Igice cya gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 16 umurongo wa 15. Batubwira ngo uni Lidiya ariko aravuga. Lidiya n'umukenyezi yihanye, yari umukenyezi ngo bavuga ngo yari umuntu w'umukuru mu gisagara cy'i Makedoniya, yazanataga impuzu zihambaye cyane zinyambara abami ngo acarakizwa. Hama batubwira ku murongo wa 15 ngo amaze kubatizanywa nabo mu nzu yiwe aratwinginga ati asangwa munye nduwizeye umwami Yesu ni muzi wanje musembereho. Aratugobera ariko yakoze igikorwa kidasanzwe nk'umuryango. Yaramenye Imana akwegera n'abandi muri iyo Mana babatirizwa rimwe. Bavuga bose sizi ko umugabo bamuzemo cyangwa umukozi cyangwa umwana mugongo wabo mu nzu yiwe bose barumvise ubutumwa bwiza bihanira rimwe hama baca baranabatizwa. 31 ngo baramwishira bati izera umwami Yesu urakiramwe nawo mu nzu yawe. Iryo ni ijambo ryabwiye umucunzi w'ibohero yaje kubona Imana ingene kije mu buryo bw'itangaza. Paulo na Sila bafunzwe imiryango y'icuma ngo iriyugurura, ariko asanga bavuye mu ibohero bagenda ku ruhande kuko yarazi yuko aca yicwa atagomba kwica. Bacaramuna ati hagarika ibyo bintu niho twibereye. Abona ingene Imana ikoze aravuga kino kibazo none ndagira gutegewe ati ni wizere urakira nawe mu nzu yawe. Myane majambo ni wizere ucuba intandaro yuko nabi wawe nabone bakizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Biragoye ko umuntu azakubwira ubutumwa bwiza umukozi wawe ni wewe wenyine. Biragoye ko n'umuntu aba mu nzu wewe ari wombwira hari undi muntu yoza. Yego Imana yo bikora biciye mu zindi nzira, mugabo umuntu yo bikora atanteguriye bikoranye ni wewe, kuko we muramana muravugana aragwa raporo uramutuma uragirane kumubwira byo koroha cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ubuzima bw'ubuzuke rero n'ubuzima butegerezwa kugaragarira hanze yacu. Uhereye kuri bande abantu batabibereye, ugasubira ku bantu batwegereye, ugasubira ku bantu bari bo bose, ugasubira no ku muryango wacu. Imana ihabwa icyubahiro. Manambwira abantu cyane cyane iyo umuntu akijwa kiri umwana kiri munsi y'ububasha bw'ababyeyi, ababyeyi baragira ahantu bamurinda kandi birumvikana. Babivuze ati umwana ibintu yagiyemo ntacyo twagiyemo ntituzi ibyo ari byo. Ibyo twumva hari igihe bigenze kutariko, hari igihe baca bajya mu binyoma by'inyigisho bazava batakara abana bana kandi batareze amashuri. Turacyabajejwe duteza ku ibyo bagiyemo. Ariko kandi umwana akaba ati ndi mukuri muranzi ngo ababyeyi banje ntibanyemera gusenga, ntibanyemera ko noshobora gukizwa. Aravuga ati hari intambuko zibiri umuntu wese akijwa camwe. Intambuko ya mbere avuga ngo yahinduye idini, kandi ko wanduye idini rijya wahoramwo baca bagomba kurondera ingene bo kwereka yuko wahuvye wagize amakosa, ahubwo bagereza gukoresha n'ububasha bafite kuri kugira ngo bakugarukane. Wahinduye idini, ariko kwiyumvira ko wahinduye idini siko si wabo sinicaha nigo rugezo gutahura baba bagezeko nikwe no kugushavuza. Ariko ubandanije ugaragaza uwo Yesu muri bo, baca bagucara ku yindi stade, ku yindi ntambuko ivuga ngo ntiyahinduye idini yahinduye ubuzima nuwo gukwirikira. Uzamva ngo mbega hagiye waye mwinjira sangapi kumenga hari izuba kanani, reka mbwire so agushikane reka nshikane papa, reka mbwire mukuru wa agutware. Kubera iki baragusuzumye basanga nturi umuporoti, uri umuntu yahindutse yazutse mu izina rya Yesu. Uko reko Imana igenda irashingira intahe mu miryango ikoreje umuntu umwe wa mbere gusa, bamuha nyene uruhande rwa mbere yahinduye idini. Rero ateza dusigura ingene iwacu twebwe mega turi mu makosa, ariko ntabashoboye kubisigura. Nta n'ijambo bamuha bakiri umwana muto, navuga ntibavyumviriza. Mugabo aciye ahindura ingeso, bamutuye umukate gwa 6 bamuhaye 8 akayagarukana. Ko atahora yagarukana none
yahora atasanye n'akavuga ngo bisi zabuze, ariko ubu acanyandikira message akambwira yuko hari ikibazo yagize, kumenga hari ikibazo kiranika muri we. Yahinduye ubuzima, ntiyahinduye idini. Aho ni Imana yacu yemegwa. Nicyo gituma igihe cyose umuntu akubwiye ngo ntukijijwe ntudushavure. Uzugiti none ubwo nta hantu ndiko ndavyonona, ubwo nta hantu je no wanageze gukora amakosa kujya kiri mu byumviro byabo, ubwo nta kintu kigaragara bamfatira ko mu kazi kanje. Erega babuye ntukije nukwiye gushavura ngo bawukira urubanza. Ubwo si urubanza, iyo ni discernment, bakurobanuye kuri umunyamanyanga. Guca urubanza ni guhereza umuntu muri gehinomu. Mgo kurobanura ingene ibintu bimeze turavyemera tubihawe n'ijambo ry'Imana. Il ne faut pas confondre le discernement et le jugement. Turemere kurobanura ibintu ko ari ivy'ukuri cyangwa atari ivy'ukuri. Muga ntitwemere gufata ngo tubabwiye ngo mwebwe muraho mu kuzimu. Byo ntabwo twemerewe. Kuko igihe cyo kwihana usanga kigihari bashaka kwihana. Muga mbonye kumbesha hagati n'ukuri. Urambeshe n'ukuri hinda. Hinda urambeshe. Bene data, birahambaye cyane kubona Imana irafise ubushobozi bwose bwo kutwihanisha ku nguvu. Igihe two kwihana ku Imana yodukenda tukihana. Mbwe Imana ibikora ukuntu ifata umwe mu muryango, umwe mu ikomine, umwe mu ishiramwe, umwe mu kazi kanaka service, ikamuha agakiza kugira abandi bantu bamwitegereze, bafate kandi n'umwanya wo kumwitegereza. Hama gukira kwabo kamwe ntumenye Imana yabikoze. Kubera iki? Imana igomba umuntu umwe ikashimutuma kuri benshi. Imana habwe cyubahiro. Haleluya. Ubuzima rero bw'ubuzuke bwa Pasika bukwiye kugaragarira ahantu ko ari hane: abatabibereye, abatwegereye, abari bo bose hamwe n'imiryango yacu. Nta buzima bw'ibanga bw'imwe mukwiye kubamwe wewe kiresa ubwoko bw'amasengesho gira. Mugabe ivyekeye igeso, ivyekeye ivyo wizera, nibe muzo muganira n'abantu. Bimwe byo uvuga kugira nte mu kuganira n'abandi. Imana habwe cyubahiro. Rero Ikorinto hari icyo kibazo yuko hariko harahakanwa yuko kuzuka byamaze guhera bitakibaho, bigatuma n'icyumviro ko arabazuke kigenda kirabaheramo, bagaca basigara umenga ubuzima bwabo niyo bitohinduka nibisanzwe. Kino gisagara cyari gisagara gikunda umunezero mwinshi cyane, cyari cyuzuyemo ubusambanyi butagira izina, cyane cyane ibyumviro by'Abagiriki byabwira ngo la chair n'est rien, mu bintu bisanzwe. Niyo gira abagore batatu nibisanzwe, cyane saje wamaze kumenya iby'Imana. Ubuzima bw'ubuzuke ari nabwo umunsi duhimbaza Imana ko yaduhaye, bwari bwo Paulo yaciye mugira ngo asubira bagarukane mu bundi buzima bwo kwibona kwara nk'arabashasha mu Mana. Imana habwe icyubahiro. Ubuzima bw'ubuzuke, ukuzuka rero ni igice gikomeye mu butumwa twizeye. Ukuzuka kwa Kristo Yesu ni igice gikomeye gishobora kudushoboza kuba ubuzima Imana inezererwa cyane mu gihe tubishize mu byumviro byacu no mu ngeso zacu. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Umurongo wa 17 gushaka 22 tumere nk'abibukanya tubasome 17 atubwira ngo asangwa Kristo atazutse, ukwizera kwanyu nukubusa muracyari mu cyaha. 18 asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye, myane majambo ntacyo bizere igihe bari bakiriho. 19 asangwa muri ubugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo turusha abandi bose kuba bagowe, ko twataye umwanya kugenda mu bya Yesu ataco biko biravamwo atane cyo bizovamwo. 20 ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, niwe yabaye yagize ni yashurije abasinziriye, niwe yabaye wa mbere kuva mu bapfuye. Cyo ituma natwe tutatugira ibyiziro nk'ibi, kuko nk'uko urupfu rwazanye n'umuntu umwe n'ukuzuka ko bapfuye kwazanye n'uwundi muntu mu wanyuma, nuko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Kino gice cha 10:22 n'ahantu mbona ijambo ry'Imana rigomba gusubiza mu mutima w'Abakorino, nkuko natwe twobyibutsa kuri uyu munsi yuko burya kuba Yesu yarazutse biraduha imigisha ibiri ya mpemu. Icambere biduha kunesha icyaha mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nimba by'ukuri atazutse turacyari mu cyaha,
mwene majambo ntimushobora kukinesha. Nimba atazutse muracyari babandi, muracyakora vya bindi kandi biranabanesha, ntimushobora kubinesha kuko Yesu we ntiyazutse. Ntimurabazuke rero, muri babandi kumwe mwakora mumeze niko mukimeze. Ariko nagenda kubwira, iyo abantu ko baraganira barumvirizanye, arumva icyo avuze undi akumva icyo avuze bakaganira. Nagenda kubwire ngo kamere y'icyaha iravuga tukumva kandi tukavuga ikumva. Iyo tubwira ngo biraryoshe ntabyo ushobora, nta kubi niwemera. Mugabo natwe iyo twumviye Imana tuvuga ko muri Kristo Yesu, tukatubwira kamere y'icyaha ko twe twoyinesha mu izina rya Yesu, nayo ni irumva. Nico gituma abantu bafite ibyumviro by'ubuzuke muri bo barafise kunesha icyaha. Bitubwira ngo ninde anesha isi kiretse uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo ngiyi intsinzi yacu ngo ni ukwizera kwacu. Imana yabwo icyubahiro. Erega ishavu rirumva hajya naho ridahema, amajambo mabi arumva naho adahema, ubusambanyi buruma burafise amatwi y'imhemu naho butakubwira, inzigo imwe inyegeye imwe washyira muri ambaraje ugashyira ahantu kabika muri wewe, igira rindiriye ijambo uzoribwira nk'umuzuke wa Kristo Yesu. Mwisi y'imhemu barumva, ningiye tugomba kubanesha, tubanesha mwisi y'imhemu nyene dukoresheje amajambo y'ubuzuke duhabwa na Yesu yazutse mu kuva mu bapfuye. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo niyo mwagenda mwumvira iby'akameremere kanyu kipfuza, ngo ntimuzobura gupfa, bizoba nabi. Ngo ariko niyo mwakica mukicisha mhemu, ngo ntimuzobura kubaho, ubugingo buzoca bududubiza mukikabanesha ibyaha twahozemwe biburi aho biterera, bibura bituneshereza dukikabanesha mu isi y'imhemu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Dukwiye kuba abakristo b'abagwanyi, batagwana n'abantu ariko bagwana na kamere yabo. Kandi ko twandika ibintsinzi wasezeranye akaba ari umwizigirwa, kamere izonesha mu izina rya Yesu Kristo. Ariko benshi bamenya ko bacumuye babihejeje. Bigenda gute ibyo bintu? None kuri nasanze na kandi uba byaje wumva ntemuwo yari hehe, amajambo y'umutima wawe yari hehe, ntiwagwanye. Wahawe igiture kumwe Eva yagihabwa, kirabereye usanga urabishimye ariko ntiwasanze. Naguye mu cyaha wayikoreye mu cyubitse cya Rugombo, waravuye he Gitega, waramanutse ijya Gitega urafata Bujumbura agenda ku Muzinda agenda mu cyita, ngo nakiguye ntiwakiguyemo waragiteguye. Ntiwagwanye intambara muri mpemu. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu Kristo agiye mu kuzimu ngo yaciye afata abadayimoni ngo abapresente icyo Yesu yakoze ku musaraba, ngo aca abakavya bitabo byarimo ibyaha twakoze, ari nabyo baturegesha bakaca batubohesha kugira ngo aca basigara atabigwanisha bafise, aca duha intsinzi igaragarira muri mpemu. Nicyo gituma bagenda muri mpemu baca banesha kamere. Uyu munsi uronse icyo ufungura uhimbaza Imana ko yaguhaye kuzuka, nayo ikaba yarazutse, ushimana ngo Mana ndafise intsinzi ngendana mu isi yo kunesha kamere y'icyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ariko ikindi gikomeye umugisha wa kabiri duhabwa no kuzuka kwa Yesu, nuko tuca tugira ibyizigiro byo kuzobana we bidashira. 20:22 Adamu ngo yaduhaye icyaha, ariko Yesu aduha kuzozuka natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Umuririmbyi yavuze ngo nzodugiraho ngeze, kwera ubuzima bwanje narabaze kubuha Kristo Yesu, kandi izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Sinzogenda hariya kubera ndabibereye, nzogenda hariya kubera ingabire y'agakiza Imana yampaye, nibyo byizigiro byanje. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ikorino bambaye Tesalonike bagira ikibazo cyo kubona abantu benshi bapfa muri bo, bagira umubabaro. Paulo abandikira ati erega ntimukwiye kugira umubabaro kubwo abantu bagenda barapfa bava muri mwebwe, kuko abantu benshi babikora, ariko mukwiye kumenya ko abo bantu bagenda barapfa muri mwebwe ubwa mbere
basinziriye itiro ry'urupfu. Icya kabiri bazozuka ku munsi w'umwami. Icya gatatu bazobatanga no kuduga. Ngiye majambo y'ipfuye ubaye umuhigwe mugabo yipfiriye mu mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi Pasika twibutse ngo turabanesha kamere y'icyaha, ariko kandi turabafise ibyizigiro byo kuzobana n'Imana ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Haleluya, amashimwe y'ijambo ry'Imana rero. Pasika nziza, abazuke b'Imana, Pasika nziza, abanesha kamere, Pasika nziza, abahamagwa gushinga inaye, Pasika nziza, kuko Imana yakoze ibikomeye muri twebwe, izobona kubikora kandi kugira ngo intaye ishingwe mu isi, tuze tubaye nayo tuvuye gutwara iminyago tuyishiriye mu izina rya Yesu. Turashobora kubyaguruka bene data. Turashobora kubyaguruka. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Urumuzuke mwene data. Nimba warahaye ubuzima bwawe Yesu Kristo, ubisize na mu gitabo cy'ubugingo, nimba waramaze kwakira agakiza, uri umuhigwe w'Imana, nimba ubyuguti ibintu ndavyemera, ufise ibakwe ridasanzwe kwakira agakiza. Saba umuntu avuga ati ibyo bintu uvuga ndabikeneye, ibyo uvuga biransinda, ibyo uvuga numva nkeneye kuvuga ngo ndakeneye kubyizera mu mutima wanjye, ndakeneye kubohoka, ndakeneye gukira, ndakeneye guharigwa ibyaha byanjye, ndakeneye kuva mu cyaha. Uri hano uvuga uti ndakeneye iryo bakwe namwe mwaronse, kuko ntibarihabwa n'amahera, ntibarihabwa n'imyaka, barihabwa ko Yesu yaguhaye kumva nk'uko nawe ubyumvise. Uri hano ndagusaba ikintu kimwe, uri hano ndagusaba ikintu kimwe, uduze ikiganza cyawe dufashanye wakira agakiza k'Imana kabonekera muri Yesu Kristo, kabonekera mu kwihana kandi mu kwizera. Aho uduze ikiganza cyawe dufashanye, aho uduze ikiganza cyawe dufashanye. Haleluya. Ukeneye kwakira agakiza wese aduze cyane, ukeneye kwakira agakiza aharigwa ibyaha bye aduze cyane. Abandi munezererwe cyane, mukomera amashyi gose. Abari impande yabo bafashe baze hano dufashanye. Abandi muze ntimutinye, namutaba mwadugije muze mwakira agakiza, muze mwakira ubugingo budashira. Ngo muharigwe ibyaha byanyu natwe twabihariwe. Ibyo twari twarakoze byari byinshi gose, twari twanduye atacyo turi, twagendana umwanda w'icyaha n'urubanza rukomoka kuri cyo. Karibu cyane, karibu cyane. Nawe utataritse nuze, nawe utataritse ubwoko nuze, girako, girako. Yesu arakeneye umutima wawe, Yesu arakeneye umutima wawe, Yesu arakeneye umutima wawe, Yesu arakeneye umutima wawe. Arakeneye kuguharira, arakeneye kubohora, arakeneye kuguharira, arakeneye kubohora, arakeneye kwandika mu gitabo cy'ubugingo, arakeneye kwita umwana wiwe, arakeneye gukura ku rubanza rw'ibyo wakoze mu izina rya Yesu. Reka nsabe Eloge abafashe kugira ngo bakire agakiza biciye mu kwihana mu kwizera. Namwe bene data, ndaba twiyumvire kuri kino kibazo. Ubanye n'Imana gute? Ego warakiye agakiza, ariko ubanye n'Imana gute? Ubwo nta kuganzwa n'icyaha kuhari, nabwo nakwibutse ngo Yesu arashoboye. Ubwo nta mwidegenje ufise utuma Imana isuzugurwa mu kuboko kwawe, Yesu arashoboye. Urasaba kwihana, urasaba kubwira icyaha ngo ndakwase mu izina rya Yesu, urasaba kubwira kamere ngo ndakwase mu izina rya Yesu, urasaba kubwira Imana ndagomba kuhorumvera mon engagement, ndasaba gusubira kubwira ngo Mwami ndi kumwe nawe Mwami. Iyumvire kuntu ubayeho, nimba uganjwe hari akaryo ko kwikura ko kamere y'icyaha. Nimba uri kuratwara akayombekere n'abagenzi bawe, uyu munsi Pasika ikwibutse ngo wewe urafise kubashingira intahe abo n'abakwegereye. Reka uduze ibiganza byawe, uduze ibiganza byawe. Mana ndaguhaye icyubahiro cyose, tangura gusenga. Ijambo mva ubwira Imana ryose rivuge,
nimba wowe ishimwe uyishime, nimba wowe ugira kamere ko wayitsinze mu izina rya Yesu bivuge, nimba wowe kwihana icyaha kandi imbere y'Imana ukihane. Data arumva, agiye kwakira gusenga kwawe, agiye gufasha kuva ahantu waruri atari heza, agiye gufasha kubandaniriza heza waruri. Tangura gusenga mu izina rya Yesu. Mana ndaguhaye icyubahiro cyose, uri Imana y'ukuri, uri Imana ihambaye, uri Imana idasanzwe, mu izina rya Yesu Kristo. Mana data ndakwetse umuntu wese ariko arataka, ayumva umutima ubabaye kubera ngene yigenjeje, kubera kuneshwa, kubera kuganzwa. Data ndasenga ngo mpemu y'Imana ahagurutse muri we, rundi rugezo rwo gusenga, rundi rugezo rw'ubushobozi, afate autorité sur la chair, agira ububasha kuri kamere y'icyaha mu izina rya Yesu. Yesu habwa icyuma byose na hose Mana. Bwira ijambo Imana, bwira ijambo Imana, tindaguhaye icyubahiro cyose Mwami Imana. Tiwe wandondeye muri Yesu akikorera ibyaha byanje, agahanga mumva, akazuka yase ubasha Satani, akama itsinzi, akama n'ibyizigiro byo kumushinga intahe no mu isi, n'ubushobozi bwo kumushingira intahe, n'ibyizigiro byo kuzomubona. Tindaguhaye icyo cyose Mwana. Urakoze Yesu. Ndakwetse umuntu wese iyo ataye ibyizigiro Mwana, umuntu wese atari karabona ingene agakiza karyoshe, umuntu wese yareka arasubiza inyuma n'abagenzi, umuhagurutse muri we Mwami, umuye gusubira Mwami kumva isoni imbere yawe, umuye gusubira kurondera kunywana nawe, umuye gusubira kurondera Mwami kugusenga, umuye gusubira kurondera kugushingira intahe Mwami. Haleluya. Yesu urakoze. Yesu uri mwiza, urahambaye cyane Mwana. Ndaguhaye icyo cyose Mwami Imana, turakwihaye, turaguhaye ibyacu byose Mwami, turaguhaye ingo zacu, turaguhaye imyuga yacu, turaguhaye amakariyeri yacu, turaguhaye imitima yacu n'imibiri yacu Mwami. Turagomba kuhagaragaramo kuzuka Mwami, turagomba kuhagaragaramo Mwami ubushobozi bwa mpemu, turagomba kuhagaragaramo icyubahiro cyawe Mwami Imana. Uhabwe icyubahiro ku ijambo ryawe Mwami, uhabwe icyo ku ijambo ryawe Mwami. Turagushimira hera cyane muri byose na hose, mu izina rya Yesu dusenze, amen.